hasi ariko nijyari akora inkuru yiremenanye ni mu gihe aba yagusabye igitsina gore ukamwima. Ibi bisigura ko hari abamwima hari n'abamuha, bisigura ko abantu bamuha ntigera za ngaha kuvuga ngo bavuge ngo bagaragaze. So reka ndabahe ubundi buhamya bwa Citegetse n'umuntu inzi neza cyane, arafise muri umunawe yitwa Moses Brown w'umuririmbyi. Reka ndabe kari ku murongo na mu telefone. Wewe rero nta kintu na kimwe my friend, nta kintu na kimwe wokora kugira ngo uje uncecekeshe. Uyu mugabo Chimamanda niwe ngiye kugarukako kubera ko biraboneka neza ko abenshi basa n'abantu bamutinya, abenshi bivanye nuko akoresha imvugo itababarira amatwi, akoresha ibitutsi byinshi. Ni umuntu nyene ubona abashaka nyene kugutuka kugira ngo utaza kumusubiza. Ariko twebwe turabantu bo mu ghetto bro, turabantu bo mu ghetto, ushobora kudutuka nawe tukagutuka bro, tutitaye ico turi, we turabana bo mu ghetto. So nico gituma rero nje ngaha kugira ngo nongere ndamuhe gasopo. Urazi ko yamuvuze ko amajambo menshi cyane, aramufata nabi. Ubundi je uri kurabangamira igitsina gore bro, sinokwihanganira nahubwo urinde. Mushobora ko nivyo bintu byatumye nza ngakumbuga parce que umugore mwaramubangamiye cyane, muramufata nabi cyane. Avuga ati no biranja my friend, byarandiye. Ndavuga ati ndari ni audio yarayise sinzi you see babona izira yarayise antuka no kumubarira kwera ko nta kintu kiri kumuranga vuga ko yavuze nti no ambira cavuze Chimamanda acavuze abantu benshi cyo byahireye Chimamanda hari kandi bese yanje cyakoze yamwe ndakora fanta ama desami amaze kumizo desa atanga kumbwira ko nkunda je namugana umugore w'umuntu wewe nawe bigiye okay jamwe nashaka kuba kabiri uko nyene jewe igipemba gisatse hama ivyo ndavyikahuje atatangura ambwira ngo ushaka rero ngo tuvugane video ko turi gusanga mbone unaenda kubona ngo sivyo piko ko naruvuga re hewe je nda mu block amaze ku mu block niko Chimamanda guca Hello my people, murameze neza. Ninizere ko mumeze neza, abadukurikirana bari mu Burundi, hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe. Biravana umwe wese naho agizene aherereye. So my name is John Mabo. Wotarakora sabon cha subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaze ko mumeze neza cyane. Hama utaragira sabone cyangwa subscribe no bikore cyane kugira ngo tubana tugira umuryango wagutse ukuru urubuga. Dushimira wowe wamaze kubikora, wowe wamaze gukanda subscribe, wowe umuntu wacu cyane. Ryari nakoze ikiganiro cha Chimamanda mvuga ukuntu ari karabangamira cyane igitsina gore. Hari ingegera ngaha zaje muri commentaire ziranyataka nko kumenga ntizabyawe n'abakobwa, ziranyataka nko kumengo ntizigira bashiki babo, ziranyataka nko kumengo ndiko mvuga ibintu biri no sense. Woraza agaciro k'umukobwa bro, ubonye ngatuje ngaha anya tukavuga atacu ufise ubivuga ko buhora kuko we ntacu ufise uvuga kuko twebwe tumaze guca muri byinshi cyane, ibitutsi twarabiriye, tumaze guca muri challenge nyinshi z'ubuzima. So wewe rero nta kintu na kimwe my friend, nta kintu na kimwe wokora kugira ngo uje uncecekeshe. Uyu mugabo Chimamanda niwe ngiye kugarukako kubera ko biraboneka neza ko abenshi basa n'abantu bamutinya, abenshi bivanye nuko akoresha imvugo itababarira amatwi, akoresha ibitutsi byinshi. Ni umuntu nyene ubona abashaka nyene kugutuka kugira ngo utaza kumusubiza. Ariko twebwe turabantu bo mu ghetto bro, turabantu bo mu ghetto, ushobora kudutuka nawe tukagutuka bro, tutitaye ico turi, we turabana bo mu ghetto. So nico gituma rero nje ngaha kugira ngo nongere ndamuhe gasopo, kugira ngo nongere nabonye abafana be bavuga ngo ushaka ngo kumuvumirako. Ndamuvumirako gute se bro ko je navumye se? Mushaka mvume kabiri mushaka kumuvumirako Namuvumirako gute se? Wewe ntunzi wamenye kubera we canke waramenye kubera ko nshaka kwiza imbuga akenshi. Imbere ko je ntangure ikiganiro
canke ndakibandanya hari audio nagerageje kugira amakuru ndatoza neza y'ujya mukobwa Raisa. Urazi ko yamuvuze ko amajambo menshi cyane aramufata nabi, ubundi je uri kurabangamira igitsina gore bro sinokwihanganira nahubwo urinde mushura ko nivyo bintu byatumye nza gakumbuga parce que umugore mwaramubangamiye cyane muramufata nabi cyane avuga ati no biranja my friend byarandiye ndavuga ati ndaje kugwana runo rugamba even now ndiko ndagwana urugamba kubera ko sinza nkunda umuntu abangamira igitsina gore mu bisanzwe. So niko ndemye kabisa, niko ndemye. Hari audio Raisa kunda ndungikiye tuba tuza ngaho kugira ngo tubahe umuco, mutaza muvuga ngo ni ibintu twifondeye ngo ni ibintu ngo twagizene, tuza ngaho kugira ngo tubahe umuco w'ibintu biba biriko biravuga kugira ngo namwe mushobore kumva ko umuntu mushigikiye cyangwa umuntu mufana adafise ngane akora neza. Bro je nabivuze kuva kera Chimamanda ashobora andusha ubugangi ariko mu mutwe bro je ndakuze sana. Je umutwe wanje bro, umutwe wanje uraturuna 1500 tours par seconde. Umutwe wanje uturuna 1500 tours. Nibaza ko wa Chimamanda udachikana na 200 tours. So nico gituma rero ndaje ngana mufishe audio kugira mwumve ko atari ibintu tuba twagize ni twifondeye. Iyi ni audio ya Raisa. Sinzi you see babona izira rya Raisa. Antuka no kumubabarira kubera ko nta kintu kiri ku murongo avuga. Kubera ko sinzi n'uwambere acavuze Chimamanda acavuze abantu benshi. Jewe vyahireye Chimamanda hari ka anniversaire yanje. Cyakoze yamwe ndakuri fanta ama 200,000. Amaze kumizo 200 atanga kumbwira ko nkunda je namugana umugore w'umuntu umwe nawe bigiye okay jamwe nashaka kuba kabiri ko nyene jewe igipemba gisatse hama ivyo ndavyikahuje atangura ambwira ngo ushaka rero ngo tuvugane video ko turi gusanga mbone unaenda kubona ngo sivyo baby ko kono ruvuga re hewe je ndamubloka maze kumubloka niko Chimamanda guca afata abwira achatanga kuza postinga vya iporo vya mkompoza na kumwe misizi na ikonda kwa narigeze uvuga vya mkompoza kila itot niko guca rero kya mutipe atanga kuma postinga ponda abira nacho bimbwiye araposta ivyo birahera ubu naho nabona atiyavyura ivyo navyo iki kandi jewe nibaza ko nacho bimbwiye uvuga ngo haisanuka haisagwa mugango haisagira iki hewe nta n'umukobwa azogenda aramata nka jewe rero umukobwa w'isuku uzomubwire ngo wambwiye ngo uranuka nuka yiga wamuruzi we je ndanuka wewe mwihoze naje nibisanzwe wewe antuka agenzi banje bari proshe baranzi nimba nuka naho hama. So ngira ngo audio mwayumvise singomba ngo ndayimarire ngira ngo audio mwayumvise. So mwavyumvise ngene byatanguye mwavyumvise ko Chimamanda ari we yarondeye Raisa kuri anniversaire yiwe nkuko yabivuze ngaha muri audio aramuha agafanta so ariko mwese murabizi ko ujya mugabo kensha kuri inkuru z'impimbano iri mentanya kugira ngo ashobore gushira umuntu hasi, ariko nijyari akora inkuru yiri mentanya ni mu gihe aba yagusabye igitsina gore ukamwima. Ibi bisigura ko hari abamwima hari n'abamuha, bisigura ko abantu bamuha ntigera zanga kumbuga ngo bavuge ngo bagaragaze. So reka ndabahe ubundi buhamya bwa Citegetse n'umuntu inzi neza cyane, arafise muri umunawe yitwa Moses Brown w'umuririmbyi. Reka ndabe kari ku murongo na mu telefone. Hari n'umukobwa aba kwa Citegetse nawe yigeze gukorera ika nk'iya Raisa, aramupangira inzu. Uwo mukobwa azi ngo apangiwe n'umukozi w'Imana, kuko before abantu bamuzi neza Chimamanda yari umukozi w'Imana, yakorana na uyu mugabo ahora agira ntuzenya Chris Ndikumana. Voilà, Chris Ndikumana ni nawe muntu yakoze mission yo kumutwara hanze. Murazi neza kubwira gire hanze bakinye deal ivuga ko Chimamanda yagize kwigira ikiragi, agize ikiragi akagera kuri border hari yanyu bakavuga ati uyu muntu afise ibibazo byo kutavuga hama kagira hariye. Nayandi makuru hari aravuga ko umugore wa Chimamanda nawe ari kiragi wabahuriye mu ntuzenya. Murazi ko ibiragi bifise amashuri bihuriramo. So ibi ni bintu rero ni nawe nkuru niyagerageza kunyata kanzozana kugira ngo zisangure ndabishire hanze.
uyu mukobwa rero kwa citegetse Chimamanda yaramupangiye inzu, amupangiye inzu amutegeka ko anamusaba ko bojyamana. Ni naho bifu ya citegetse na Chimamanda yavuye, kubera ko uno mukobwa yasengera kwa citegetse, ariko Chimamanda akamupangira inzu, umukobwa akizera ko ariko ayipangirwa n'umukristo nkawe, ariko mu nyuma byagiye kurangira nkuko urayisakunda byarangiye. Wewe ufana Chimamanda utamuzi neza, ntabwo nkugira kuko harabamesha ngaha tumuzi neza. So reka ndamuhamagare Moses Brown, uri umuririmbyi, niyo bari ku murongo kugira ngo ndabaho ukuri ko ujya mugabo tumuzi neza cyane kandi ibyo avuga atari byo. Bari konti ntari ku murongo. Uyu Moses Brown ari Dubai, niwe nagomba telefone kugira ngo abaho umuco. So Chimamanda, menya ko igihe cyawe cyarenganye kandi tukuzi neza. So reka kubangamira igitsina gore nkuko nabivuze. Hari ibitsina gore bidafise umutima rugabo, ushobora gukora ijya nkuru wakoze kuri Raisa ugasanga mu gatondo umwana w'umukobwa yihaye umugozi yapfuye. Niyo mpamvu inkuru ukora kenshi zitubaka societe ahubwo zisambura societe. Iyi ni inkuru mvuze bientôt umuryango wawe ndaza huri Igitega hari amakuru umuryango wawe avuga ko wawutaye kandi utashobora no kufasha, kandi ku kuntu wagiye mu bintu bya politiki ucavuze igihugu, abavyeyi bawe bakurakariye cyane. Izi nkuru nazo turazibitse ko vuba tuzoza ngaha tuzigaragaze. So turabakunda cyane. Utarakora sabone na subscribe nabikore, hama tugiye kuza tubahama update ya Chimamanda. Turabakunda cyane.